Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inombonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvuga muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye, aho imyaka 30 irumanye nyine agandaguwe, ariko bikaba biboneka ko akarenganyo yarwanije ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva nyine agandaguwe gushika uyu munsi katarigera kubahirizwa, kuko muri zino ntwaro zagiye zimusubiriza harakiboneza keza nyine gupfungira abantu ubusa, kunyuruza abantu bakaburwa irengero no gukora ibindi byaha bikomeye cyane bijanye n'agateka kazina muntu, kandi biboneka nyine ko Melchior Ndadaye ntaco atari yakoze kugira ngo aharanire demokarasi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaba byarananiranye. Ni byinshi twabateguriye birabana n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye ndetse n'ibishasha biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico sabwa nta cindi, niba utaravyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Nafuse igihano co gupfa, natanze akaruhuko ko ku munsi wa gatandatu ku bakozi. Nashaka ko agateka ka muntu kiganza muri byose. Nkiri muto sinagira Facebook canke Twitter, ariko nakoze ikinyamakuru gishira ahabona ihonyangwa ry'agateka ka muntu. Birashoboka ko nabaye umukuru w'igihugu wa mbere atatahuwe n'abarundi nka bose. Bamwe bamfata nk'umwansi wabo kandi batazi ibyumviro byanje, abandi baranyiyitirira ariko bagakora ibyo nagwanije nyine. Ninde kandi natwaye igihugu c'u Burundi ryari ari dinaba narazize iki, naba naragandaguriwe iki? Perezida Melchior Ndadaye yarongoye Burundi kuva ku wa 10 Mukakaro umwaka w'1993 gushika kwa 21 Gitugudu 1993. Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe leta yiwe yariko itegura itegeko rifuta igihano co gupfa, ariko ico gihano cakuwe mu gitabo mpanabyaha muri Ndamukiza 2009. Perezida Ndadaye yagiye akuye umunsi wa gatandatu mu minsi y'akazi. Melchior Ndadaye afashijwe n'umubirigi Michel Elias yashinze ikinyamakuru icabona mu mwaka w'1981. Ikinyamakuru candika ibijanye n'ihungabanya ry'agateka ka muntu mu Burundi. Mu nyuma yabaye mu bashinze ishirahamwe ry'agateka ka muntu Ligue Iteka mu mwaka w'1991. Eko ikibabaje nuko nyine iryo shirahamwe Ligue Iteka ubu rikorera mu buhungiro kubera ko leta ya CNDD yaryirukanye mu gihugu kubera kuntu ryagaragaza akarenganyo n'agacinyizo kariko karabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe mu Burundi arashobora kuvuga ijambo rihagaze ku gateka ka muntu nka Perezida Melchior Ndadaye ku munsi yimikwa kwa 10 Mukakaro 1993. Umukuru w'igihugu atigeze atahurwa n'impande zitandukanye. Turaza kubagaruka ko nyine mu makuru yacu twabateguriye, aho biboneka ko impande nka zose zamubonagamwo umuntu mubi cane, mu gihe nyine intwaro ziri ku butegetsi muri no minsi zivuga ko ari incungu ya demokarasi, ariko ikibabaje nyine nuko zitigera zigira ikintu na kimwe zikora mu bintu nyine Melchior Ndadaye yakoze aciri ku buzima, aciri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ibintu byinshi yakoze kandi byagakwiye kubera akarorero abandi bategetsi benshi, ariko ikibabaje nuko nta mutegetsi numwe muri kino gihe agendera nyine ku byo Melchior Ndadaye yatanzeho umurongo, kandi birirwa bavuga nyine ko ari incungu ya demokarasi, ariko bakananirwa gushira mu ngiro ibyo yabasabye gukora kugira ngo bubahirize demokarasi. Perezida Melchior Ndadaye ninde? Melchior Ndadaye yavutse kwa 28 Ntwarante 1953 i Murama muri komine Nyamihanga mu ntara ya Mwaro y'ubu. Kuva mu mwaka w'1966 gushika mu mwaka w'1972 Melchior Ndadaye yize kuri Ecole Normale y'Igitega. Ntiyashoboye kubandanya nk'uko mu mwaka w'1972 yaciye ahungira mu gihugu c'u Rwanda. Mu Rwanda yabandanirije amashuri yisumbuye i Butare, maze mu mwaka w'1900
na 1975 yinjira muri kaminuza y'u Rwanda mu gisata ca Science de Education ari naho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa lisansi. Hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na 1987 na 1992 mu gihe yaza ari mu kazi mu Burundi, Melchior Ndadaye yarashoboye gukurikirana ibyigwa by'amabanki mu gihugu c'Ubufaransa ariko akabikurikirana nyine ari mu gihugu c'u Burundi. Mu bijanye na politiki, Melchior Ndadaye ari mu bashinze mu buhungiro umuhari wa Periputu ba Mpere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1976 aho yari agifise imyaka 23 gusa. Muri Nyandagaro 1979 Melchior Ndadaye ari mu bashinze umugambwe ubu. Umugambwe wagendera ku byiyumviro gikomeye cyane byagiye biranga nyine ibice bitandukanye by'abasoviyete aho nyine bakoreshaga ibyiyumviro bikarishe kandi biboneka ko ari ibyiyumviro nyine bya demokarasi. Melchior Ndadaye yabona ko ikibazo cy'u Burundi kidahagaze ku moko ahubwo ku karwi gato k'abahutu n'abatutsi bacinyiza abanyagihugu bato bato bagizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Kuba yari mu Rwanda rwari mu ntwaro ya General Major Juvenal Habyarimana, intwaro yari yitwa iy'abahutu, byamuhaye kubona ko ataho iyo ntwaro yari itandukaniye n'intwaro yari mu Burundi yari yitwa ko ari iyo abatutsi. Melchior Ndadaye ntiyabona ibintu co kimwe na Paripihutu, ntiyari ashigikiye urugamba rw'umuheto. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1983 Melchior Ndadaye na bagenzi we Sylvestre Ntibantunganya na Cyprien Ntaryamira baratahutse mu Burundi maze bavavanura n'umugambwe ubu wo wabona ko hataragera igihe cyo gutaha. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1986 Melchior Ndadaye na bagenzi we bashinze mu kinyegero umugambwe Frodebu aho Majoro Buyoya atembagarijwe ubutegetsi bwa Perezida Bagaza. Melchior Ndadaye na bagenzi we baragenwe mu nzego zitandukanye z'umugambwe Aprona, gutyo babaho ku murango ari abaprona, mu ijoro bigisha Frodebu. Melchior Ndadaye yari umukuru wa UTB mu ntara ya Gitega. UTB cari igisata ca Aprona gihurikiyemwo abakozi mu gihe ata sendika zigenga zari zemewe ico gihe nyine. Hagati ya Gitugutu na Kigarama 1988 Melchior Ndadaye yarahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi kubera ibibazo yari ahejeje kubaza mu nama y'aburamatari wa Gitega, ibibazo bijanye n'ubwicanyi bwari buherutse mu makomine ya Ntega na Marangara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1991 Melchior Ndadaye ari mu bashinze ishirahamwe ry'agateka ka muntu Ligue Iteka, ariko iri shirahamwe ubu ngubu ntago rikorera ku butaka bw'u Burundi, rikorera hanze y'u Burundi kubera ukuntu ryagiye rishira hanze amabi yose akorwa n'intwaro ya CNDD-FDD, ariko bikarangira nyine abarongoye iryo shirahamwe ndetse n'ishirahamwe ry'urukamwe ku gataka k'u Burundi kubera ko intwaro iri mu gihugu cy'u Burundi ya CNDD-FDD nyine idashigikiye agateka kazina muntu kandi ari intwaro iberamwo amabi menshi atandukanye. Ico gihe hari mu ncabwenge zaharanira ko mu Burundi habaho ibyumviro bitandukanye, abantu bagasohora ibyumviro byabo atankomanzi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1991 Melchior Ndadaye yaragenwe na Perezida Buyoya mu murwi wo kwiga ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi. Melchior Ndadaye ntiyashoboye kurangiza ikiringo c'uwo murwi, yahavuye atanga imihoho mu mpera kubera byanse ko bumvikana n'abawugize ku ngingo zimwe zimwe z'iryo bwirizwa shingiro. We yabona ko arizo Perezida Buyoya yishiriyeho. Ibintu birahinduka, iryo bwirizwa shingiro niryo Perezida Ndadaye yahavuye arongorera ko igihugu c'u Burundi. Aho hemerewe imigambwe myinshi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1992 umugambwe Sahwanya Frodebu waremerewe gukora ku mugaragaro icesi. Kwa 18 Ndamukiza 1993 Melchior Ndadaye yaratowe n'umugambwe wiwe ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu. Kuwa mbere Ruheshi 1993 Melchior Ndadaye niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ku majwi 68.79% mu gihe Perezida Buyoya wa Prona yaronse amajwi 32.47 nayo Pierre Claver Sendeya wa EPRP yaronse ijwi 1.44%.
Ku wa 10 Mukakaro 1993 Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere atowe mu Burundi mu matora arimwo ihiganwa koko rya demokarasi. Perezida Ndadaye yashinze leta ihurikiyemwo abahutu n'abatutsi ku rugero rwa 60% na 40% kandi atategeko na rimwe ryabimutegeka. Agena umushikiranganji wa mbere Sylvia Kinigi wo muri Aprona batavuga rumwe kandi anagena abandi baprona mu bashikiranganji benshi icyo gihe. Itorwa rya Perezida Ndadaye ntiryakiriwe neza n'abakuru b'ibihugu b'abasirikare bari mu karere batari bashigikiye ko intwaro z'abasirikare zikorwa n'amatora. Mu Rwanda bari biteze ko umukuru w'igihugu w'umuhutu mu Burundi aca yifatanya na Generali Habyarimana ariko baratangara Perezida Ndadaye basanze ashigikiye ko u Rwanda rushira mu ngiro amasezerano ya Arusha rwari ruherutse gusinya n'umuhari FPR. Mu by'ubutunzi leta ya Perezida Ndadaye yarahagaritse amasezerano ya Zone France yatuma ishirahamwe Afimete rishobora gukura ubutare muri Zaire atanzitizi zikomeye zibonetse. Ibyo byose byahura n'ubwoba bw'abatsinzwe mu matora yo mu mwaka w'1993. Kwa 21 Gitugutu umwaka w'1993 Perezida Melchior Ndadaye yaragandaguwe n'umurwi w'abasirikare bari bateguye gutembagaza ubutegetsi. Kuko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiracyari mu byago bikomeye cyane kuko agateka ntikubahirizwa kandi abantu baragandagurwa umwanya n'umwanya abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero kandi ibyo byose bigakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho ubu ngubu harimo injyane zikomeye cyane aho hari abarota gutembagaza ubutegetsi mu mugambwe uri ku butegetsi barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo bakaba bashaka kwikuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ku rundi ruhande hari abashigikiye leta mbyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Izo njyane nyine akaba arizo zamwe muri uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariyo mpamvu mubona buri gihe ataka agateka kazina muntu kubahirizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi mukabona igihugu cy'u Burundi kitigera gitera imbere kubera cyama mu njyane zitandukanye zitewe nyine n'ibibazo bitandukanye biri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko igitangaje nyine nuko umugambwe uri ku butegetsi wirirwa avuga ko Melchior Ndadaye ari incunga demokarasi ariko ntibagire akarorero na gatoya bamwigiraho ku bikorwa bitandukanye yagiye akora canke se ibyo yagiye avuga biranga demokarasi ahubwo bagakora ibihushanye n'ibyo yakoze mu gihe bavuga ko ari incungu ya demokarasi kandi bakagaragaza ko ari umuntu akomeye cyane kandi bashigikiye. Ariko igitangaje nuko bakora ibitandukanye n'ibyo incungu ya demokarasi yakoze Melchior Ndadaye. Amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi. Wica usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.